Attends, kwa gasore? Umuhungu wa Mwambutsa Ludovico Basha. Nenize mu Bubiligi. Hama akaba agarutse kubagwanya mukurondeye nawe kuke? Ivyo nivyo rwose. Abarundi benshi barazi ko umuganwa Ludovico wa gasore ari we ncungu yo kwikukira ku Burundi. Ico kumbure boba batazi neza ni imigenderanire yari afitaniye n'ababirigi bari bahagariye Burundi ico gihe. Iyo migenderanire yari yifashe gute? Ludovico wa gasore ikintu bapfa n'ababirigi byarumvikana kuko yari mu Barundi ba mbere batanguye kumenya ubwenge. Batanguye kumenya ubwenge baramubona yuko naho ariko aramenya ubwenge. Baramubonye bati uyu muntu naho yiga ariko ariga kugira ngo azotuvane muri iki gihugu cy'iwacu. Kuko cyari ikiwabo nibo bari bazi bati twarakuranye ko n'abadagi ubu rero twe turababirigi batwara Burundi. Uyu muhungu nawe wamwambutsa aje kutwiganzura. Rero tutamwikuye hakiri kare turahomako. Kwa gasore rero n'ababirigi nico bapfa. Ababirigi rero baca baraharura bati oho kwa gasore ko acinze umugambwe. Reka natwe dushinge umugambwe mu Barundi uzomugwanya. Baca shinga PDC. Yamwirengeje gushika hapfa. Si ivyo gusa. Patrick Ngabire na Pascal Zibazayo wundi bamwe mu gwaruka rwo mu Rutana barabituyagira. Ababirigi bafise ico baje kurondera kayangira murabona yuko ntibari bwamarengira umwanya muremure ugiye babe barashitse kuco barondera. Aho rero urumva umuntu aje kukugoboza ntihakujya ko umwana ugira ucutse. Ivyo ari byo byose iyo ugira umucutse biragoye kugira ngo arazi ivyo yahora aronka yuko ubwo biba biheze bigiye bironka uwundi. Nkibaza rero yuko mu bintu ahanini yagwa gasore bapfa ngarutse mu majambo make byari ivyo bintu bari baje kurondera bakagira ibirometero n'ibirometero ibihumbi bakabona rero ari we muntu w'incabwenge ari we muntu novuga ari karamobiliza abanyagihugu inyuma y'iciyumviro abumvisha yuko uko bigenda kose intwaro yo ukwikukira gukenewe muri uwo mwanya atari ivyo kurindiriza nk'uko we yareka bo bari kubarondera kuvyinjizamwo abandi barundi kugira barayo yuko baba baramaze kabiri. Jewe rero nibaza yuko kwa gasore cyatuma rero atahuza n'ababirigi nuko yaraje kubakura ku bubasha bari bafise mu Burundi hanyuma kandi nkuko hari wabivuze ntibari bazanywe no kurya amagi n'amasoro gusa kumbure hari ikindi kintu twizere ko ngira ngo umuhinga aza kudufasha ku bantu tudatahura hari ikindi kintu nyamukuru cyatumye baza gushinga novuga ico no kwita ikirindiro mu Burundi. Ego turabonye ko imigenderanire yagwa gasore n'ababirigi itari myiza. None niko byane? Vyukuri urwanko ntigwamyeho barabivuze ati iyo barukaba gwamyeho ntibari kumureka ngo yige mu Bubiligi canke bari kumuheza mu Bubiligi ntiyari gutaha. Rero vyerekana ko urwanko rwagize aho rutanguriye. Aho rwatanguriye ni hehe? Ubwa mbere ababirigi ico gihe urumva ni batwara igihugu. Rero umuntu ubutegetsi umuntu agomba kugukura ku butegetsi oya imisi yose hategura ku intambara. Rero gwa gasore yatanguje intambara kandi nibaza ko ababirigi baricujije kubona baramwigishije baricujije kubagira ati ibi byose iyo ataza ntabari karadukoroga ntabari karavyonga. Ubwo gwanko gwamyeho sinovuga yuko gwamyeho nubwo gwa gasore bagumye baza baramushinga ijisho ariko neza na neza novuga yuko urwanko rw'ababirigi na gwa gasore gwagiye gukomera mu gihe atanguriye ingwano kumbura ingwano duhava tuvyumva nabi urugamba mu vya politike na cyane. Rero muri ico gihe abazungu bamaze kubona gwa gasore n'umugambwe bariko baratera baje imbere
baciye bashiraho itegeko rivuga yuko umwami n'abo mu muryango wiwe bamwegereye kizira ko bagira politike. Uko rero kwari kugira ngo Rwagasore n'izindi ndongozi zitari nke zikomakomeye mu mugambwe w'abadasigana iprona, kuko harimwo n'abakwe b'umwami, menga abakwe b'umwami hariho Ndenzako na Andre Muhigwa, nabo nyene bari bakomeye mu vya politike kandi umugambwe w'abadasigana iprona, kugira ngo umugambwe w'abadasigana iprona utakaza abo bantu. Vyoba rero bahereye ngaho birimo n'ivyo vy'amakoperative kugira ngo ayo matora yo mu 1960 abe umuganwa Rudoviko Rwagasore n'abandi bantu ngira ngo bashika nk'ijana nkuko babitubwira bapfunzwe. Urumva rero uko kose kwari kumugwanya. Naho nyene biboneka ko imigenderanire itari myiza, umuntu yo kwibaza nimba atababirigi baba barafashije Rwagasore muri urwo rugamba rwo guhabuza intare yo kwikukira. Ivyo biri mu biyago bindi byakahise tuzogarukako.